kubera iki? Hari ibicaniro bigukubita hasi, hakaba n'ibindi bintu bigushira hasi. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Dusomere rero kuri 12 hajya Samweli wa kabiri nyene guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 12. Ugerage kuri 9 ugerageze kwihuta ku rugezo rukomeye. 12. Dawidi nguyu ahagaze ahantu abonye umugore atari wiwe, aramuhamagaye. Already afite igicaniro, agombye kubaka ikindi gicaniro. Araryamanye n'umugore wa muka Uriya. Imana ifashe cyane gose. Aramuteye ninda acaramurungika. N'amateka maremare sino yasubiramo. Amaze kumutera inda yicisha n'umugabo wiwe. The man died. Akora ico cyaha. Kuri 12 haratubwira ibikurikira. Umugani wa Natani yaciriye Dawidi. Natani was a prophet. Natani yari umuvugishwa, acira umugani Dawidi. Bukeye Uhoraho atuma Natani kuri Dawidi. Ego. Araza aramubarira ati, hari abantu babiri baba mu gisagara kimwe, umwe w'umutunzi undi w'umworo. Kandi uwo mutunzi yari afise amasinzi y'intama n'inka, ariko nyamworo naco yari afise atarakagazi k'intama kamwe yari yaraguze akakarera kagakura kari kumwe nawe n'abana biwe, kakajya kutwo kujya twiwe, kanywera ku gikombe ciwe, kama karyama mu gikiriza ciwe, kakamumerera nk'umukobwa yibyariye. Bukeye haza umushitsi kwa nyamutunzi, aza kuri wa mutunzi afise agatama kamwe, intama imwe. Nawe yanka gukora mu ntama ziwe canke mu nka, wazimane uwo mushitsi amugendeye. Ariko ahitana wa mwana w'intama wa nyamworo, ayibagira umushitsi wiwe. Maze uburake bwa Dawidi buca burasi, Dawidi acaraziriringa, buca buraziriringa uwo muntu. Abarira Natani ati, ndahiye uguhoraho kuhoraho, uwakoze ivyo akwiye gupfa. Uyo muntu ninde ndamwice yakoze ivyo bintu mu gihugu iwaje? None aza muri he uwo mwana w'intama kane? Yavuze uko. None aza muri he uwo mwana w'intama kane? Kuko yakoze ikintu nk'ico, akaba imbura kigongwe. Maze Natani abarira Dawidi, aterega uwo muntu ni wewe nyene. Na undi ni wewe. Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze. Tubanza ugeze ngaho. Dawidi yari afise abagore benshi, igicaniro cari cyamaze kumufata already. Reka rero hano ndababari, hari umuntu ashobora kwibaza yuko iyo tuvuze ibicaniro tuba turiko turavuga ku bukene, inyatsi n'ibindi. Uyu yari Dawidi, boss wa mbere mu bwami bwose, nta wamusumbye ubutunzi, ariko niwe wa mbere yarafashwe n'iki? N'igicaniro. Aba daimoni bari smart kandi bari wise kuru numufasha tigera yoza seruka mu magoba. Imana niyo ninkomezi za Imana niyo ninkomezi za numufasha tigera yoza seruka mu magoba. Numufasha tigera yoza seruka mu beganota ngaminishime beganota ngaminishime naguhaye umutima wanje ngukaze mukiza. Naguhaye umutima wanje ngukaze mukiza. Beganota iki
mwami nishimwe bigishe mbega notanga mbega notanga mwami nishimwe mwami nishimwe naguhaye umutima naguhaye umutima wanje nguwuganze mukiza naguhaye umutima wanje nguwuganze mukiza. Mpagaze hano kuri kino gicaniro mu izina rya Yesu Kristo ndavuguruza imhemu yose yishira hejuru mu isi y'umwijima, ubushobozi bw'abarozi, every powers of darkness, intumwa z'abadaimoni, nhemu mbi z'ikuzimu, demons from pit of hell, turaziba akanwa kose k'isi y'umwijima, shut every doors, turugara imiryango yose yo mu isi y'umwijima. Let the glory manifest over here like never before. Ubwiza bw'Imana bwiyerekane muri kino kibanza, ubushobozi buboneke muri kino kibanza, ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke hano kwa masaha arengana mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Mani baho umugisha bashobora kuzagira. Hallelujah. Sinza guteba cyane mu nyigisho, ariko ndagomba gufata umwanya wo kwigisha gatoya, kandi n'ubu sindaja kure y'inyigisho turiko turiga ko muri kuno kwezi kwa gatatu nkuko Imana yayimpaye. Yesu natwashe cyane gose. Hari abantu bari ngaha bakunda kwiga ijambo ry'Imana. Yesu natwashe cyane gose. Abantu benshi ntibakunda kwiga. The reason why igituma abantu badakunda kwiga, Satani ntabashaka ko abantu batahura. Kandi igihe cyose umuntu yumvise ijambo ry'Imana akarifata ku mutima, rihindura ubuzima bwiwe. Mugabo Satani arasamaza benshi, agatera ubunebwe benshi, agatera intege nke benshi, kugira ngo ntibumve kandi ntibakurikirane ijambo ry'Imana. Ariko kutumva no kudakurikirana ijambo ry'Imana mu gihe cyo kwiga inyigisho, Imana tufashe cyane gose, biragira ingaruka. Kubera iyo ugeze imbere y'ikibazo urabura ibyo wishura, ukabiraba amaso gusa. Umunyeshuri wese yanka kwiga, iyo ageze imbere y'ikibazo aricuza, arondera ubufasha hadashobora kububona, agagerageza kurondera ukuntu ashobora kwicira inzira. Unfortunately bikanka. So nimba ugomba guhagarara neza mu bihe by'amageragezwa, nimba ugomba gukora ikintu mu buryo runaka bwiza, nimba ugomba guhagarara neza mu gakiza, nimba ugomba gutahura muri runo rugendo rw'agakiza, tegerezwa kudevelopa the spirit of wanting, yo kwiga muri wewe, ukuze kandi udevelope imhemu yo gushaka, ubushake bwo kwiga muri wewe. Imana ifashe cyane gose. Hari abantu umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana niwo mwanya bakoresha telefone, baja muri WhatsApp bakaviewinga ama status, canke bakaza no kuraba ibintu bidafite urutonde mu matelefone bitari na ngombwa. Abandi umwanya wo kwiga abadaimoni barabongorera bakabasohora hanze, ugasanga bateramye barahagaze doing nothing. Satani ariko arakurasa imyami. The altars, ibicaniro byo mu isi y'umwijima ntibishaka yuko utahura cyangwa se wumva ijambo ry'Imana. Abandi nabo Satani arabasinziriza, akaba yaryamye mugabo akaza gusinzira mu nzu y'Imana. Kandi narababwiye ko atamuntu n'umwe asinzira mu isoko. Nico gituma ndakurikirana umuntu wese asinzira. Aha mwese ndababona, ntago ndakwemerera kusinzira, niko ndigisha ibicaniro. N'uwanyuma hariya mu mfuruka ndiko ndamubona. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Imana igushoboze, ikurinde ikintu cyose cyotuma udatahura ijambo ry'Imana. Sinza gusubira inyuma rero mu byo maze iminsi nigisha ko, cyangwa mu byo maze iminsi ndiko ndavuga ko ngomba mbandanyirize aho twagarukirije. Naringeze ku gicaniro cy'amaraso. Mwari mugumane Bibiliya hafi, kuko ndaza gusoma imirongo itari mikeya iza kudufasha gutahura no kumva ijambo ry'Imana. Ndashobora kwigisha ntasomye imirongo, I can teach ntagiye gusoma imirongo. Mugabo for you to understand well, kugira ngo utahure neza,
wumve ko ibyo uri kuracamwo hariho n'abandi mu batubanjirije muri Bibiliya bagize ikibazo nk'icyo uri kuragira, babaye mu buzima nk'ubwo uri kurabamwo, cyangwa se baciye mu buzima nk'ubwo waciyemwo mu buryo runaka cyangwa mu bundi buryo. Nico gituma rero dusoma ama verses yo muri Bibiliya kugira ngo umuntu atahure kandi bibe nk'urufatizo rw'ijambo ry'Imana by'ukuri. Imana twase cyane. Ndagomba tuanze dusome muri Samweli wa kabiri, gitabo cya kabiri cy'umuvugishwa n'Imana Samweli, gice cyaho cya mbere guhera ku murongo igice cya 11 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Ntago nza kugenda niruka cyane kugira ngo uze kuntahura, kubera ibintu ngomba kwigisha hano utankurikiranye urashobora kuzimira gatoya cyangwa se kudatahura ibyo ngomba kuvuga ko hano, ariko niwankurikirana uraza gutahura. Samweli kubera umwanya niwazingurura muri Samweli wa kabiri, oya ahanye ni ku murongo umwe nta kibazo, zingura Samweli wa kabiri gice cya 11 ku murongo wa mbere gushika kuri 4. Soma mubangutse. Icyaha cya Dawidi. Icyaha cyande dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Nuko umwaka utashye ku gicamvura, bwirira mugenzi ati ni icyaha kiraba igicaniro, kutabimubarira mubwire ni icyaha kirahinduka igicaniro. Sin, iyo icyaha kije ku buzima bw'umuntu kikaguma gisubiramo inshuro nyinshi, kuko nababwiye ikintu cyose kije ku buzima bwawe kikanka ko gihagarara, kikabandanya mu buryo bubandanya cyane, ntabwo kikiba kibaye ikintu gisanzwe, gihinduka igicaniro kuri wewe no mu maraso yawe hamwe no mu bazogukomokako. Nuko umwaka utashye ku gicamvura, mu gihe abami bakunda kuja mu ntambara. Aka kantu ndagomba gace k'umuzingi wowe unyumvise, mu gihe abami bakunda kuja mu ntambara, ni kuvuga was a period of wars, cyaba ari igihe cyo kugwana, cyaba ari igihe cyo guhangana. Ni igihe abami ntabwo bari batewe, nta nubwo bari bateye, ariko ni igihe abami bashyiraho porogaramu y'intambara. Dawidi agomora Yowabu n'abantu biwe b'Abisirayeli bose. Mu gihe abandi ni kuvuga mu gihe abandi baje mu ntambara, bisigura ko haba hariho ubwami bwatera ubundi, ubwami bugenda bukomakomeye bukagenda bufata ibibanza n'ibice bitandukanye. Ni kuvuga Dawidi si we yaje mu ntambara gusa, ahubwo abami bose baba bahari muri ico gihe, cyaba ari igihe c'intambara zabo. Bageseza Abamoni, baziguza n'Iraba. Ariko Dawidi ubwiwe yisigarire Yerusalemu. Naka nako ndagomba tugace k'umuzingi. Igihe abami bakunda kuja mu ntambara, ariko Dawidi yari umwami ntiyaja mu ntambara, yisigarira muhira. Maze umusurizi na kugoroba, Dawidi kwibambura ukigwa, agenda hejuru ku ngoro yiwe. Maze akiri hano hejuru, acabona umugore ariko ariyuhagira, ariko arasama akayaga, kandi yari mwiza ateye igomwe. Yes, was very beautiful. Ari hejuru muri etaje yiwe Dawidi, ariko arazunguruka abandi bami bagiye mu ntambara, nawe yasigaye. Umwami asiba intambara mu gihe hari igihe cy'intambara, arasiba abandi bagiye mu ntambara, ariko arizungurukira nk'uku, acabona umugore ari hepfo kandi mwiza cyane, vuga ngo mwiza cyane, amubona ari karonga. Nuko Dawidi atuma kubaza uwo mugore uwo ari we. Baramubarira bati Sheba mwene Eliyabu. Intambara yamunaniye, nashaka kuja kuyigwana, ariko aja kubaza abagore babandi. Muka Uriya Heti. Nuko atuma intumwa zo kumuzana, acarewe. Barajyana kuko yari yihumanuye avuye mu miziro, hanyuma asubira imuhira. Bararyamanye.
Okay, nuko Dawidi atuma intumwa zo kumuzana. Ndio. Acarengukiwe. Bararyamana kuko yari yihumanuye mu miziro. Hanyuma asubira imuhira. Nyamugore asamye inda. Ugeze kuri 4. Ego nahashitse. Waharenganye canke ni uri kurasoma? Ndiko nsoma kuri 5. Oya geza ngaho nta kibazo. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Hallelujah. Imana dutabare cyane gose. So hano turabona Dawidi ari igihe cy'intambara no guhangana n'ubundi bwami, ariko mu mwanya wo guhangana, mu mwanya wo kugwana, mu mwanya wo gukora igikorwa abandi bategerezwa kuba bariko barakora, afise responsibility. Ni igihe cyo gufata ubwami. Abandi bami bagenzi biyo, abandi bagabo bagenzi biyo bariko baragura ibice, bariko barafata ibibanza, bariko baratsinda intambara, bariko barigina urugamba. Ariko Dawidi wewe abadayimoni baramutera kubera hari igicaniro bagomba kubaka ku buzima bwiwe. Mbere nibaza ko bari bamaze kucubaka, ahubwo cyariko kiramureklama. Kubera uwo mwanya tuvugana, Dawidi ntiyari afise umugore umwe, yari afise umugore arenga umwe, kandi Imana idufashe cyane gose afise n'abandi benshi bazungurutse ngaho, arongora abagore benshi cyane. Ni kuvuga igicaniro ciwe cyari cyaramaze kubakika kera, ahubwo igicaniro nico cyari kiriko kiramukoresha, kimusibya no mu ntambara mu gihe abandi bariko baraja mu ntambara. Narababwiye ko igicaniro ni ikintu gishobora gukrea lifestyle, kikarema ubuzima umuntu abamwo, kikarema uko umuntu agenda, kikarema uko umuntu yiyumva, kikarema ubuzima umuntu acamwo. Umuntu akaba mu bintu akibaza ngo nibyo yateguriwe kubamwo, ariko ari plan n'imigambi y'ibicaniro byasunitswe n'abarozi, y'ibicaniro byasunitswe na karande, y'ibicaniro byasunitswe n'ubushobozi bw'umwijima. Icyo gihe nyene Dawidi igicaniro kiramusibya ku rugamba, kiramubwira ngo reka kuja kugwana, ahubwo reka abandi bagende, wowe wigumira uzunguruka, wowe wigumira uciringa, ufata umwanya. Hano ubu ngene tuvugana hano hariho abantu canke batari no ngaha, bari mu miryango yacu, bari mu nshuti zacu, bari mu bagenzi bacu, bari mu miryango yacu, canke se tunazinanye, bafise intambara z'ibicaniro by'ibyaha, z'ibicaniro vya karande, z'ibicaniro z'inyatsi, z'ibicaniro by'inzara, z'ibicaniro byo kutarongogwa, z'ibicaniro byo kutarongora, z'ibicaniro byo kutagera kure, z'ibicaniro byo kutagira amahoro, ibicaniro by'ingwara, ibicaniro by'ibibazo. Barabifise byinshi, ariko aho kuja ku rugamba nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ati nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Ariko aho kuja ku rugamba nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuhereze wa mugwaniza ikibanza, mugwanye Satani nawe azobahunga. Aho kuja ku rugamba bishinga baja muri siporo umwanya wo gusenga. Kirite ya dimanche niho bagenda muri siporo, bazinduka mu migwi, bazinduka mu magroupe, baraboshwe. Ingwara zigomba kubaturitsa mu rugo, inyatsi igomba kubaturitsa iwabo, inyatsi zigomba kubagirira nabi, baraboshwe. Bose bavyarira iwabo, baraboshwe. Agahinda n'amadepression arabishe, baraboshwe. Aho kuja ku rugamba ngo bashobore kwibohoza bagwanye Satani, bafata umwanya wo kumarigara, bafata umwanya wo kuja kuraba amasinema, bafata umwanya wo kuja kuramukanya bajaniranye insaku zitagira ishingiro. Bwira mwiza ati mu gihe cy'urugamba umenye igihe cyo kurugwana n'igihe cy'urugamba icari cyo. Mana dufashe cyane gose. Agasoka mu nzu, yasize induru mu nzu, akongera akazigaruka azisanga mu nzu. Igicaniro Satani cyose yashize ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe, cyangwa ko mufitanye isano, akamushira ku ruhuna akamumena amaso, mw'izina rya Yesu Kristo uyu munsi urasohoka hano. Imana yagukuye k'ico gicaniro mw'izina rya Yesu. Kozi w'Imana agatangaza itangazo.
hariyo amasengesho yo kwisonzesha, hariyo amasengesho yo kuririra Imana, hariyo amasengesho, hariyo kirite. Ariko uwundi mugenzi akakwandikira, sheri shushu, mugenzi inshuti yanje muvukanye, ndagukumbuye ejo tuzogende gusangira. You are missing the church. Ugasiba amakoraniro, ugasiba urugamba guhangana n'impwemu mbi kubera isahani y'ibyo kurya n'umwanya w'imburakimazi atakintu na kimwe uza kubaviramwo mugiye gutakaza umwanya. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Kandi imigozi irakubosha imbere n'inyuma, ntufise isaganyirizo. Ariko igihe cyo kugwana urugamba Satani ariko arakumena amaso yagusamaje. Turi kumwe ngo tuduze ibiganza. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Birababaje kubona umuntu Imana yahisemwo ikamucagura ikamushira imbere y'abantu kugira ngo ashobore kuba ijisho ry'umuryango, kugira ngo ashobore kuba ijisho ry'umugwi runaka, kugira ngo ashobore kuba ijisho ry'igikorwa runaka, akabona ko ari intambara ariko aragwana, ariko agafata umwanya wo kumvira amatiku y'abadayimoni hamwe n'ibinyoma bya Satani akamubuza kuja ku rugamba. Satani akagukonvenka kwiriga uryamye on the Sunday service, ku munsi w'amakoraniro. Satani akagukonvenka kugenda guteramana n'umugenzi. Umana yaje bwira mweso ati umunsi w'urugamba, ibihe by'urugamba, gwana intambara yawe. Kila mtu na muzigo wake. Nimba abantu baboshwe batabibona, rekana nabo. Gwanirira familia yawe, gwanirira amaraso yawe, gwanirira ubuzima bwawe, gwanirira ubugingo bwawe. Reka kujana n'ibyo ari byo byose biriko biragukwega bigomba kuguta muri confusion. Hallelujah. Imana dufashe cyane gose. It was a season of war, not a day of war. Ntago wari umunsi w'intambara, ariko cyari igihe cyo kugwana. We are announcing Imana yo mu ijuru yashizeho ibihe byo kubohoka no gutabagwa. Imana dufashe cyane. Imana mu ijuru yashizeho inyigisho, ariko ukabyuka mu gitondo. Yesu nadufashe cyane gose. Ukagira ka gripe, kavuga ni umunsi mafisa ka gripe sinja gusenga. Ukabyuka mu gitondo ukumva utuguvu ntago tumeze nk'uko ushaka, ukacusiba. Ukabyuka mu gitondo umugenzi agakwandikira ati ejo nzoza kukuramutsa, ukacusiba gusenga. Ukabyuka mu gitondo umuntu akakubwira nti ejo nzoza kukugenderera, ukacusiba amakoraniro. Kandi ari mu gihe cy'intambara, ari furufumba, ubona ko Satani yakugwanyije, ubona ko abarozi bahagurukije intambara, ubona ko imbere n'inyuma utabona isaganyirizo, ubona ko abadayimoni baguhagurukiye, ukaca wemera ukiri gutakaza umwanya n'umugenzi. Ndabyita gutakaza umwanya kubera igihe cyo kugwana ari intambara uri kurahangana, ukayirengagiza nkaho utari mu ntambara, nta mahoro ufise, ariko ukumvira iby'umugenzi akubariye cyangwa iby'umucuti akubariye. Satani ariko arakumena amaso. Imana yo mu ijuru igukureho uruhuni rwose rwari ku maso yawe. Hallelujah. Hallelujah. Uko kutitwararika, that carelessness of not fighting against your altars, uko kutitwararika guhangana no gukura ibicaniro mu maraso yawe no mu muryango iwawe no mu buzima bwa no mu bagukomokako, ibicaniro by'ibyago n'amarushwa n'ingorane, ushobora guhagurukirwa n'igicaniro umwanya wari wose, cyangwa kikaba cyaramaze kuguhagurukira, ugashobora kugerera ku rugezo, ushobora kugera ahantu umera nk'umuntu abadayimoni bamenye amaso atakintu amaze. Mvuze uko ushobora kuca wibaza ni ko mfise miliyoni zanje 70 kuri konti. Ushobora kuvuga ni ko mfise inzu yanje mbamwo ntakotesha. Ushobora kuvuga ni ko jewe niza amashuri menshi mfise akazi keza ahantu heza. Ibicaniro ntago bitera ubukene gusa, hari ibicaniro by'ingwara, ubumara bw'amasumu busunikwa n'imhemu bisumwijima zishobora kuza zikarya umubiri wawe. Ejo bundi hari umuntu bandugikiye ifoto namuheruka muri 2028 ukwaye, I mean 2018, sorry, muri 2018 barandukira ifoto yiwe, naranse kwemera that is the person, hallelujah, which has killed their life. Bambwira ngo twabonye intahe gw'Imana isigaye gukoresha, ndago mu dusengere n'umuntu wacu. Yari umuntu adashoboka, yari umuntu adahanurika, yari umuntu yiyumva, yari umuntu atagondeka. Imana idufashe cyane gose. Yari umuntu
bidashoboka. But the witches has eaten the flesh. Abarozi bararya umubiri we wose urahera, asigaye ku magufa no mu maso haragiye nta n'itama kigira, ahantu hose ni skelete yonyine igaragara ku mubiri we. And they have searched for the disease barayibuze. Nta sida gwaye, nta cancer afise, nta ngwara nimwe afise. The flesh nta ngwara nimwe afise, but the witches has eaten umubiri wiwe. Man tufashe cyane gose. Hallelujah. Uko kutitwararika kugwana intambara no kugwanya ibicaniro byo mu isi y'umwijima bibosha ubuzima bwawe. Satani ashobora kuba ari karakurongora muri danger, in the most dangerous place. Ndagomba mbwira umuntu wese ari hano, remove every carelessness of fighting your battles. Kuraho kutitwararika kose ko guhangana intambara yawe. You fornicate once, ugakora icyaha rimwe ukagifata ibisanzwe, ukagikora ibya kabiri ukagifata ibisanzwe, ibya gatatu ukagifata ibisanzwe. That sin, icyo cyaha kiriko kirahereza ama message n'ama cells n'amagufa n'amaraso y'indani mu mubiri wawe. The moment umwana azova mu mubiri wawe azosohokana ijya information ya kiriya cyaha cinjiye mu mubiri wawe. That's why you must purify your flesh. Imana yo mu ijuru ikagusetinga ku muriro n'ubushobozi budasanzwe. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Iyo ugeze kuri no rugezo, hari ibicaniro bishobora gukubita ubuzima bw'umuntu hasi, amafaranga ntagire ubushobozi na bukeya bwo kumugarura. There is a sickness can eat someone. Hari ingwara zishobora kujya umubiri w'umuntu uzasunitswe n'ubushobozi bw'umwijima, akivuza. Bangahe mwama mwumvise bavuga ngo narivuje biranga, ngo naragiye kubaganga banga no kubiranga. The altars, ibicaniro byo mu isi y'umwijima byarariye imibiri yabo. They have eaten their flesh. Hallelujah. Hallelujah. Ukabibona ko mama wawe yapfuye like that, ukabibona ko sowe yapfuye like that, ukabibona ko ari n'uwundi yatwawe muri ubwo buryo, kandi ukabona ko nawe biriko birakuza ko nkuko nyene, cyangwa se n'uwundi akuzungurutse biriko biramuza kuko nyene, ukaca uhagarara ukabiraba. You just watch. Igihe cyo kugwana intambara, mbwirira mugenzi wawe ati ntugume wicaye mu gihe abandi bagiye kugwana urugamba. Hano twaje guhangana n'ubushobozi bwo mwijima. Imana yo mu ijuru iraza kwiyerekana mu kuboko kuremereye k'ubushobozi hamwe n'ubutabazi budasanzwe. Abo turi kumwe batere hallelujah. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu nadufashe cyane gose. Umviriza ndakubarira ikintu kimwe. You may not know the future. Ushobora kutamenya kazoza kawe, ariko biciye mu mwitwarire yawe n'ubuzima bwawe na comportement yawe n'ukuri kurabaho uyu munsi, ufise ubushobozi bwo kubumba to craft your future. Whether you take it carelessly, niwa bifata ukabireka, abadayimoni bakakumena amaso ukabareka, iwanyu ibintu bigaparangana ukabireka, inyatsi gasara ukabireka, Satani agahaguruka ukamureka, ukabona ko ingorane uva ugomba kwizirika kuri Yesu, ukambwira ngo nawe ntabona inzira nimwe, ndacakwizeye, amaso yanje aricari kuri wewe, jewe sindabibona ariko urazi icabitumye, jewe sindabitahura ariko urabitahura icatumye mbaho muri buno buzima, mbere ndanarushe ndarambiwe ariko uracafise inkomezi zo kumbohora. Nyongera inkomezi zo kubandanya negera imbere. Give me power to keep on coming. Hallelujah. 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 A careless person is a future useless person. Nuko abongereza bavuga umuntu ataco yita, ataco yitwararika, n'umuntu muri kazoza atakintu na kimwe abamaze. Kubera iki? Hari ibicaniro bigukubita hasi, hakaba n'ibindi bintu bigushira hasi. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Dusomere rero kuri 12 hajya Samweli wa kabiri nyene, guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 12. Ugerage kuri 9, ugerageze kwihuta ku rugezo rukomeye. Dawidi nguyu ahagaze ahantu, abonye umugore atari wiwe, aramuhamagaye. Already afite igicaniro, agombye kubaka ikindi gicaniro. Araryamanye n'umugore wa muka Uriya.
Imana ifashe cyane gose. Aramuteye ninda acaramurungika n'amateka maremare sino yasubiramwo. Amaze kumutera inda yicisha n'umugabo wiwe. The man died. Akora ico cyaha. Kuri 12 haratubwira ibikurikira. Umugani wa Natani yaciriye Dawidi. Natani was a prophet. Natani yari umuvugishwa acira umugani Dawidi. Bukeye Uhoraho atuma Natani kuri Dawidi. Ego. Araza aramubarira ati hari abantu babiri baba mu gisagara kimwe. Umwe w'umutunzi undi w'umworo. Kandi uwo mutunzi yari afise amasinzi y'intama n'inka. Ariko nyamworo naco yari afise atarakagazi k'intama kamwe yari yaraguze akakarera kagakura kari kumwe nawe n'abana biwe kakajya kutwo kujya twiwe kanywera ku gikombe ciwe kama kajyama mu gikiriza ciwe kakamumerera nk'umukobwa yibyariye. Bukeye haza umushitsi kwa nyamutunzi. Aza kuri wa mutunzi afise agatama kamwe intama imwe. Nawe yanka gukora mu ntama ziwe canke mu nka. Wazimane uwo mushitsi amugendeye. Ariko ahitana wa mwana w'intama wa nyamworo ayibagira umushitsi wiwe. Maze uburake bwa Dawidi buca burasi Dawidi acaraziriringa. Buca buraziriringa uwo muntu. Abarira Natani ati ndahiye uguhoraho kuhoraho uwakoze ivyo akwiye gupfa. Uyo muntu ninde ndamwice yakoze ivyo bintu mu gihugu iwaje? None aza muri he uwo mwana w'intama kane? Yavuze uko. None aza muri he uwo mwana w'intama kane? Kuko yakoze ikintu nk'ico akaba imbura kigongwe. Maze Natani abarira Dawidi aterega uwo muntu ni wewe nyene. Nta wundi ni wewe. Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze. Tubanza ugeze ngaho. Dawidi yari afise abagore benshi. Igicaniro cari cyamaze kumufata already. Reka rero ndahano ndababari. Hari umuntu ashobora kwibaza yuko iyo tuvuze ibicaniro tuba turiko turavuga ku bukene inyatsi n'ibindi. Uyu yari Dawidi bosi wa mbere mu bwami bwose. Nta wamusumbye ubutunzi ariko niwe wa mbere yarafashwe n'iki n'igicaniro. Abadayimoni bari smart kandi bari wise ku rugezo bamenye urugero rwawe n'icyo bakwiye kukubohesha icyarico. Ni kuvuga urugezo rwose uriko barekura igicaniro gihwanye n'urugezo uriko kugira ngo baronke opportunity yo kugufatisha. Icyo ubukene barazi kataho coca kubera ko bazi yuko ari ibintu bimeze neza. Hariyo n'undi bavuga ni cy'amafaranga uyu reka tukimwugarire kubera ko nta n'ubwazwi nta n'umuntu yo mwakazi nta n'uwogira bakaguteza igicaniro. Dawidi yari afise abagore benshi ariko abona akagore kamwe niwe mugani umuvugishwa n'Imana Natani yari karamucira. Abona umugore umwe wa Uriya acaramutwara kandi amaze kuba afise abagore benshi having so many wives ariko acayifuza umugore umwe wa Natani. Maze Natani abarira Dawidi aterega uwo muntu ni wewe nyene. Ni wewe. Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze ati ni jewe nakwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli. Ndakukiza ngukura mu maboko ya Sawuli nkwinjiza ingoro ya shobuja nguha n'abagore biwe ngo bagusegure kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Dawidi yarabayeho neza afise abagore bamuca inzara abo yiseguza afise abamufata neza makeya yose Dawidi yarayaronka ariko agira igicaniro kiramusumbya kw'inkomezi. Kandi igicaniro n'icisonera kirashobora kugufata kandi wari ufise ibintu byose nta kintu na kimwe wabuze mugabe igicaniro kikaza kikakurekrama. Nico gituma igihe cyo kugwanya ibicaniro nta muntu akwiye gusamara no kubifata ibisanzwe kubera igicaniro kiragira ingaruka ku buzima bw'abantu benshi. Imana iramubwira Dawidi naraguhaye abagore bose ba Sawuli baba biwawe ndaguhereza abo wisegura bari na benshi urumva ko ntiyari n'umwe bari benshi ngaho. Imana idufashe cyane. Yari afise abamwoza yari afise abamutegurira ibyo kurya ngira n'abamugaburira sinzi yari afise abamwitwararika ariko igicaniro
kikaguma kimusaba ko ategerezwa kuzana abandi. Imana yo mu ijuru ikureho imhemu yose y'igicaniro cyo kutabumbwa kiriko kiragukoresha ivyo ategerezwa kudakora. Nimba hariho umuntu ari ngaha hari igicaniro kiguma kimukwega akisanga mu mitego, akisanga mu mapiyeje runaka, akisanga hadashaka ivyo agomba gukora ntaba ari ivyo akora, igikorwa c'Imana agomba gukora ntaba ari cyo akora, ahubwo akisanga ivyamusunikiye mu kwiba agomba gukorera Imana, akisanga ivyamukwegeye mu ngwa. Imana yo mu ijuru ihagarika ibicaniro biriko biragukwega mu izina rya Yesu. Mose ngomba kuvuga igicaniro cyo mu maraso gikwega kwegana. Aha. Kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda, kandi iyo biba byabaye bike. Simbira kuri 14 naho. Aho nyene 12 14. Ariko kuko wahaye abansi buhoraho urwitwazo rukomeye. Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri igice cya 12 umurongo wa 14. Ego. Ariko kuko wahaye abansi buhoraho urwitwazo rukomeye ko kumurgotako kubw'ico wakoze, wa mwana wavyara nta kabuza azopfa. Umviriza, Sauli muka Ulia yatewe inda na Dawidi, yasamye inda. Umwana avukiye ku makosa ya se na nyina, atafisemo uruhare. The child is victim. Umwana abaye victime, avukiye mu gicaniro kiriko kiramureklama, kandi avukiye no mu ishavu rikomeye ry'Imana, avukiye no mu ishavu abavugishwa bavuze. Dawidi akora ikosa ryo gutuma umwana avukira mu ngorane. Umwana avutse nta cyaha yakoze, nta n'amakuru afise, nta n'ikintu na kimwe yakoze kibi, ariko umwana ategerezwa gupfa. Bibiliya iratubanira bandanye usoma nturaheza geza kuri 17. Bibiliya iratubwira ngo uyu mwana ategerezwa gupfa. Imana ifashe cyane gose kubera igicaniro cyavuye kuri Dawidi. Ndavugishwa ku buzima bw'umuntu wese ari hano, umuntu yisanze mu mitego y'abarozi atagizemo uruhare, umuntu yisanze mu byo se na nyina baterekereye, mu byo abiwabo baroze, mu by'imiryango y'iwabo yagendeyemwo atigeze participamwo, n'ibindi yabayemwo agaparticipa ariko akabikora atabushaka bigizemwo. Imhemu mbi yose yo kuba victime hamwe n'amareklamation y'ibicaniro byo mu miryango iwanyu ya souffrance n'agahinda n'umubabaro, Imana igukure muri ibyo bicaniro. Nta muntu ari hano yotera haleluya. Imana idufashe cyane gose, Yesu nadutabare cyane. Nimba ari ikosa sokuru canke nyokuru canke papa canke mama bakoze mu gihe cyabo bari babayeho, it is a very big mistake bakoze ku gice cyabo, ariko vyafectinze wewe uri uyu munsi. Kandi nimba nawe hari ibyo uri kurakora cyangwa se ntacu uri kurakora kugira ngo biveho ibyo bibosha ubuzima bwawe, ibyo uri kurasha ku bapfumu, abo uri kurirukamwo, ibitagira ikimazi uri kurirukamwo, uri kura craftinga, uri kurabumba ibizokurikirana abana bawe, cyangwa se n'ibyo ku babyeyi bawe utabikuyeho, nawe uri kurabicira inzira kugira ngo bibandanye kugira inkomezi ku bandi. Bandanya. Natani araheza yitahiriwe urupfu rwa nyamwana, hanyuma uhoraho ateza indwara wa mwana mukaburi. Soma simba hepfo gatoya. Aho warugeze kuri kangahe? Ku 15. Soma 16. 16. Nico cyatumye Dawidi yinginga Imana kubw'uwo mwana, akisonzesha, akinjira mu nzu, akesha ijoro arambaraye hasi. Umviriza rero, Dawidi yaciye yumva amarira n'agahinda amufasha, avuga uyu mwana agomba apfe yishwe n'iki, kubera ko uyu mwana agomba apfe. Atagenda ku mavi, Bibiliya irambwira ngo arafukama ararira, arakura umwambaro w'ubwami, arakura ibyubahiro by'ubwami, aravuga ngo Mana mbabarira, uyu mwana mubabarire, uyu mwana mukure mu rupfu, uyu mwana mukure muri ibi. Aringinga Imana
arasaba Imana kugira ngo asambure igicaniro cy'uwo mwana. Soma kuri 16 kugira ngo ugeze kuri 17. Nico 16 nico cyatumye Dawidi yinginga Imana kubw'uwo mwana akisonzesha akinjira mu nzu agakesha ijoro arambaraye hasi. 17 abantu bakuru bo mu rugo rwiwe babibonye bamuhagarara iruhande ngo bamubyure ave hasi, aranka yanka no kuca aho bari umviriza we uri ngaha. Imana yo mu ijuru yakugiriye ubuntu kumva aya mabanga, ukumviriza buno butumwa bwiza, ukamenya bino bicaniro, ukamenya ko hari ibintu byakubosha cyangwa byabosha biwawe cyangwa bifitanye isano nawe. Reka guicinga abana, fata umwanya wo gusenga utitaye ku kintu na kimwe, wite ku myanya yo gusenga. Turabona Dawidi amaze kubona ko igicaniro cyamaze gufata umwana, kandi umwana agomba apfe kubera umwana yavukiye mu gicaniro, umwana abaye victime, atafata amasengesho kwisonzesha. Birirambwira ngo agenda afata iminsi ariyugarana mu nzu arisonzesha, araririra Imana, haruga ngo yewe Mana ntabarira uyu mwana, ntago ari we yakoze ikosa ariko nije nakoze ikosa. Imana yo mu ijuru, nimba hari igicaniro cyamaze kugufata kigafata wewe kivuye ku babyeyi bawe cyangwa kigafata umwana wawe kivuye kuri wewe, muri aya masengesho Imana igihagarike, Imana igihagarike kuri uyu munsi, Imana igihagarike uyu munsi wa Mungu, Imana igikureho. Haleluya! Mani dufashe cyane gose. Haleluya! Tudatebye reka tubandanye. Soma ku gice cya kuri 22 simbira kuri 24 pardon 24. Maze Dawidi yirura umugore wiwe Betisheba, yinjira iyari aramurarira, hanyuma abyara umwana w'umuhungu amwita Salomo. Igicaniro ntago cyari bwahere, yasubiye kuja kurarira umugore w'abandi. Imana dufashe cyane gose. Haleluya! Yagize gute? Yasubiyeyo abyaye nde? Salomo. Salomo hano nta muntu atamuzi. Salomo niwe yarongoye abagore ba mbere benshi, yari afise abagore benshi gusumba abandi. Imana dufashe cyane gose. Mbega umuhungu yavukiye kuri Dawidi, avukira ahantu hari ubuzima bwiza, mugavukira mu gicaniro kibi kibosha ubuzima bwiwe, kimugiriye nabi. Avukira ahantu the life is good, everything is okay, ariko avukira mu gicaniro kibi. Icyambere, Uriya yarakoze icyaha, Dawidi yarakoze icyaha, bose bubase igicaniro. Umwana wa mbere bavyaye abaye victime y'ivyo atazi, umwana wa kabiri asubirayo kumurarira, umwami arabunda aza kwa Uriya. Birari tubwiye ko yagiye kumurarira, ntago ari Uriya yaje. Imana tufase cyane. Aca avyara Salomo. Salomo nawe avukira mu gicaniro. Hani bicaniro ndiko ndavuga ko kumbure nawe turiko turavuga kuri aba bagiye bakurikiranwa na bino, nashatse ndabigisha igicaniro cyo mu maraso, ukuntu gikurikirana kikagira inkomezi. Kandi buzi igicaniro cyo mu maraso ni kubera ko gihanahanwa muri ubwo buryo, ariko igicaniro cyo mu maraso ntago ari igicaniro cy'ubusambanyi gusa, ni igicaniro cy'ubukene, igicaniro cy'amarira, igicaniro cy'agahinda, igicaniro cy'umubabaro. Narabigishije kuri Leya, ndabigisha kuri Yakobo, ndabigisha kuri ba Esawu, ndagenda ndabibabwira bose kuko igicaniro cyo mu maraso cyagiye kibagira ko inkomezi. Salomo avukira hano. Imana dufashe cyane gose. Salomo avukira mu gicaniro gikomeye. Soma Samweli wa kabiri kuri 13 uhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Amunoni yonona mushikiwe Tamari. Amunoni yari umwana wa Dawidi. Amunoni was a son of David. Hamwe na Tamari yari umwana wa Dawidi. Igicaniro kigira inkomezi kuri Dawidi, kirakurikirana Salomo, kiraja no kuwitwa Amunoni. Amunoni abohwa n'igicaniro kugeza ku rugezo rwo kwipfuza kuryamana na mushikiwe mu maraso, the sister in blood. Urumva ubushobozi bw'igicaniro? Imana ifashe cyane gose. Ko mwacecetse cyane. Why are you quiet like that? Imana ifashe cyane gose. Hallelujah.
Haleluya. Imana idutabare cyane gose. Iyo nanguye kuvuga iba abantu ntibasubira kuntwengera. They don't laugh anymore. Ariko naho bitaryoshe nibyo kugira ngo bicungure kandi bitabare ubuzima bwawe. Turicyari kumwe ngo tudoze ikiganza. Mbandanye cyangwa ndabihagarike. Amunoni aravutse nawe atanguye kuraba mushikiwe Tamari. Dusomere kuri rimwe kugeza kuri kane. Hanyuma y'ibyo ibyabaye nibi. Abusalomo mwene Dawidi yari afise mushikiwe mwiza w'umunyakaranga yitwa Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi nyene aramugomwa. Amunoni atuntuzwa no kwipfuza mushikiwe Tamari. Ariko kwipfuza kugera aho utuntura. Imana dufashe cyane gose. Bandanya. Biranamugwaza araremba n'izina rya Yesu. Kuko yari inkumi igumi kibanga, yari yarigumije akabanga. Amunoni abakobwa haleluya, abagabo haleluya, amen, abasore n'inkumi haleluya, twese dutere haleluya. So no matter how humble you are, uko kwitwara kose biritubwiriye ngo yari inkumi igumije akabanga. Uko wogumya akabanga kose igicaniro nicyahaguruka ku buzima bwawe utabaye maso ngo ugwane intambara kizogukubita hasi. Mana tufashe cyane gose. Uko kwitwara aho wovukira hose, inshuti zose wogira, amasengesho yose wosenga, utabaye maso ngo ugwanye igicaniro kiguhagurukiye kizokugwanya kikubuza amahoro. Tamari yari inkumi nziza yagumije ibanga, ariko mwene wabo the blood aramwipfuza. Nawe nta bubasha nta n'inkomezi bariko barabigiramwo, ariko ibicaniro biriko biragira gute? Biriko birabakwegera aho badashaka, biriko birabajana aho badashaka, biriko binjiza aho badashaka. Ninde hano yoshobora kwipfuza gukora igikorwa nk'iki Amunoni yakoze cyo kuryamana na mushikiwe? N'umuvumo n'ikintu kitabaho. I don't know if nukuntu umuntu yogisigura. Ni icyaha giteye ubwoba mbere gusumba n'ibindi byaha. No mu muryango n'umuvumo it is a curse. Ariko igicaniro kiramukwega n'ikimenyimenyi. Amunoni ahejeje kuryamana na Tamari hano, Bibiri ivuga ngo urukundo yamwasa. Urabona hano Bibiri ivuga ngo yaramukunze ashira umunywera agera ku rugezo rwo kugwara kubera urukundo rwo kumwipfuza. Ariko amaze kumukoresha ibyo byaha, ikintu cya mbere cyamuje Bibiri ivuga ngo urukundo yamukunda, ugwanko yamwase gwarushirije ibihetangabo byinshi. Urukundo yamukunda Tamari. Ibicaniro bikwegera umuntu mu bintu adashaka, bimujana hadashaka, bikaguta mu ngwara. Ukirinda neza ugakurikirana amagara yawe neza, mugabo ukaruhira kugwara. Ukirinda neza ukavuga ni nta nahantu nzojya, mugabo amasumu ni wewe uyajya gusumba abandi bose. Ukirinda ukavuga ngo nta bagenzi nta nshuti nta gakuku, ariko niwe muntu wa mbere urogwa gusumba abandi. Ukagerageza gufasha abantu kugira ngo wereke abantu ko bakunda ntibakwishiremo nabi, ariko ugasanga niwe muntu wa mbere ufise ibibazo gusumba, ugasigara wicuza n'igituma uri kuritwara neza n'ukuntu uri kurafasha abantu. Hari ibicaniro bikwegera abantu aho badashaka, ukagwana intambara kugira ngo ube mu buzima bwiza, mugabo iki gicaniro kikagushira mu buzima bubi, bitter life, ubuzima bubishe, ubuzima bw'umururazi. Imana tufashe cyane. No matter how you try to pull out of yourself muri ibyo bihe, ukagerageza kwikura muri ibyo bintu, mugabo igicaniro kikagukwega nk'ibiziriko. Mukanya munzanire bya biziriko ndabereka ukuntu kino gicaniro gikwegera umuntu mu bintu adashaka. Bandanya heza. Ariko Amunoni yari afise umugenzi bakundana yitwa Yonadabu mwene Shimeya. Shimeya mukuru wa Dawidi. Kandi Yonadabu uwo yari umuntu w'incabwenge. Aramubaza ati, mbega mwana w'umwami, kugenda ushira umunywera iminsi yose? Mwana w'umwami, ko tuza tacukenye kubera kubabaye ufise ingorane nk'izi.
igicaniro gishobora kugusanga ikibanza cyose wowe urimo, ukambara neza ariko umutima waramenaguritse, depresiyo yarakwishe mu mutima, waraboze, ufise agahinda kagomba kukwica, ukambara ukabegwa, mugabo agahinda ufise gasumbo k'abandi bantu bose, ukarara mu cyumba cyiza, ukajyama ku gitanda cyiza, ukabererwa cyane, ariko abarozi barakugariye ubuzima. Abantu babona winjiye mu nzu bakibaza ngo ugiye kuryama, kumbugiye mu muriro. Abantu babona wambaye neza bakavuga nturiya muntu yarahiriwe, kumbura umugogwa uri kuricuza, wiyumvira n'ikintu cyotuma upfa basi ukavaho. Gihe kimwe narasengeye umuntu, uyo muntu yari afise ubutunzi bwinshi cyane, ariko abarozi baramumukuyeko. Abo twari kuba mu nyigisho za deliverance kuwa kane naramubabwiye, afise agahinda, yari afise ubutunzi bwinshi, abarozi baramuroga, baramuparariza, kubera abantu bahangana nabo bari bafise amafaranga menshi, bakamurogesha kugeza aho bajabuka n'ibihugu bagiye kurondera abapfumu bakomeye basumba abandi, bagatanga amafaranga menshi cyane kuri abo bapfumu. Uwo muntu bakamuroga, agapayuka mu mutwe kumva yosara, agakura impuzu, telefone ayifise, amafaranga ayifise, ibintu byose akabitanga, ibintu byose biramuherako. Umunsi namusengeye yambwiye ngo ntago nshaka kunsengera ngo mbeho, kuko ndarushe n'ubu buzima. Ikintu ngomba kusengera, iyo bandi wiyahura mba narihahuye nkapfa, ariko naranse kwiyahura. Ndago musengera Imana ihagarika ubuzima bwanje mpe, basinje mu ijuru nduhuke. Strong altars. Mama wiwe se wiwe yarapfuye, ariko arastrugglinga, nta bufasha na bumwe afise. N'imodoka yarafise, irafise imodoka nziza ihagurutse igezweho, mugabo abadayimoni baramuboha, ntiyamenye n'ikuntu yayitanze. Tumaze kumusengera niho yatanguye kubaza ngo imodoka yanje iri hehe. Ntago yarazi ko imodoka yiwe yahamagaye umuntu arayimusinyira, amubwira ko baguze kandi nta mafaranga muhaye, baragira transfer byose arabimuhereza, arayitanga. Amaze kubohoka atangura kubaza ahantu imodoka yiwe iri. Where is my car? Baramubwira ni imodoka yawe nguriya n'intuze yayifise. Man tufase cyane gose. Hamwe umuntu yaronse imodoka yanje gute, aramubwira ibi niwe wamwandikiye, waramusinye, wavuze ko muguze kandi waramugabiye mutigeze mugura. Man tufase cyane. Harabwira abo bavukana, kubera iki mutambujije? Habwa nitwara kubujije, uravuga ni wansi uratwitangira, murambuza gutanga ibintu bye waje jewe. Naramfashije kubirondera. Imana mfashe cyane. Ibicaniro by'abarozi bobo narababwiye, ntago abarozi bamutera cyangwa abadayimoni bamutera kujya. Abadayimoni baza bakagutera mu ndoto mu ijoro, bakakubuza kuryama, bakagubuza itiro, bakagutera mu ndoto. Wewe abadayimoni baza imbona nkubone, abarozi bakamuhungabanya, hakazi nk'ibigabo nk'umunani mu cumbi wiwe bibona bigaragara, akabibonesha amaso atari karabirota, bikamutraumatiza, agakoma induru, akabura amahoro. Abantu bakaza bakamujana kwa rujanti, bakamugarura, bakamujana kwa muganga, akagaruka, araba mu buzima bwa souffrance iteye ubwoba. Ibicaniro, the witchcraft altars. Umuntu wese ari hano ariko araremerwa n'ibicaniro ibyo ari byo byose, Imana yo mu ijuru ihagarika ubushobozi bw'abadayimoni buri ko burakuremera buciye mu bicaniro mu izina rya Yesu. Haleluya. Tumaze kumusengera, abantu biwabo nibo bariko baramurogesha, kubera yuko yariko aravuganira ibintu by'iwabo, kandi abavyeyi be bari baramusigiye. Bacavuga nti turakuroga, turakugirira nabi, you will not make it. Kandi bari abantu bo hanze mu bihugu vya kure. Yesu natufase cyane gose. Haleluya. Bandanya. Amunoni aramubaza ati, mbega mwana w'umwami, kugenda ushira umunywera imisi yose, ntiwombwira icyaguteye? Amunoni aramwishyura ati, nagomwe Tamari mushiki wa Abusalomu mwene data. Mwene data, my sister in blood, namugomwe. Abadayimoni toka shitani kwa jina la Yesu. Rumva abadayimoni, ubushobozi bw'igicaniro bufise inkomezi zo kumenagura amaso y'umubiri ntasubire kubona. Inyuma yo kwisanga ahantu vya biziriko vyagukwegeye, amaso yawe akabona kuguruka. Imana tufase cyane gose. Vya biziriko biri hehe? Mubinzanire ndabereke ukuntu zino mpemu mbi zikwegera umuntu.
they pull someone, zikakwegera umuntu mu buzima adashaka, in a life that you cannot wish to live. Yesu natufashe cyane gose. Umuntu wese ari hano abaye mu buzima adashaka kandi yagerageje kuvamo kenshi, turahagurutse ubushobozi bw'Imana busohora iyo mpemu mbi mu bana bawe mu izina rya Yesu. Busohora iyo mpemu mbi mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Busohora iyo mpemu mbi mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Busohora iyo mpemu mbi mu bawe mu izina. Hallelujah. Ndashaka ibi byonyene, these ones. Ibi. Babandi bari hano mugaruke hano gatoya. Mugaruke. Mubangutsi dukoresha umwanya, tugomba gufata umwanya gusenga. Come, please. Gira kwa kundi wari wagize wa Mose. Ukuguru konye, amaguru yonyene n'amaboko kujya. Mwe mubanze muje hariya ku ruhande. Birababaje, it is very sad. Birababaje kuba mu buzima udashaka, ikintu gicaniro gikora kigushira mu buzima udashaka. They put you in a life you don't want. Yesu natufase cyane gose. Ukamuririra Imana, Mana ndarambiwe, ndarushe nkura muri iminyororo, Mana ndarambiwe nkura muri bino byaha, Mana ndarambiwe nkura muri ubu bukene, Mana ndarambiwe ndakora cyane ariko sindonka, ndarondera cyane ariko imiryango yanje irugaye, ndakora cyane mugabo biranka. Yesu natufase cyane gose. Noneho uyu munsi rero muze hano, babandi bare bamufashe, muze hano mugaruke hano. Mufate. Uyu munsi ntago muje inyuma, muje imbere. Jimbere. Fata ngaho. Uyu munsi mumukwega mumujana imbere. You pull in front. Kwega ibiziriko nyene. This is how, Voilà, sawa, muhagarare hasi, uyu nawe asigara hejuru. Now, egera hano gatoya, egera hano. Na ibiziriko ntibishobora kukwemerera kuji ushaka. Umuntu nka Amunoni agize inkomezi zo kumujana kuryamana na mushikiwe. Uwo bavukana nawe amugiriye inama. Hari ahandi hepfo gatoya ntagomba ko tuza gusoma kubera umwanya. Absalom amaze kubona ko Amunoni akore icyo kintu Tamari, yaciye integerezwa kwica Amunoni. Absalom acategura program. Apana Salomo, Absalom yari uwo mu muryango wo kwa Dawidi nyene. Ategura umunsi, asaba se wiwe abana biwe kugira ngo agende kwica Amunoni. Ibicaniro byahereye ku ntango Dawidi afata Mukawuriya ku nguvu, acayicisha umugabo wiwe, aramwica, Uriya arapfa. Hanyuma n'umwana wiwe nawe yakoze ibyaha, awe yaje kubikora the blood of the sister, musaza w'ibyo yabikoreye, ntabwo ni nawe ntegerezwa kukwica. Ibicaniro byo gushobora kutaba mu buzima ushaka, ushobora gutegura mariage n'uwo wifuza ko mubana, mugabo ugatwarinda mbere yuko mubana. Ushobora gutegura umugabo mwiza ukunda mukabana, mugabo abadayimoni bakamugutwara bakamumunyaga, ugasa nk'umuntu atigeze yubaka. You are living alone. Ibicaniro. Aha rero ibyo ndiko ndavuga bino ubona hano ntago ari ubusambanyi gusa, ndiko ndavuga bwa Dawidi. Hashobora kubaho ibicaniro by'inyatsi bigukwega aho udashaka, ukarondera we, ariko bikaguma bigukwega, bikujana amafaranga ukayarondera bikujana. Ibicaniro by'uburozi bikaguteza ingwara, bikaguteza ibibazo, bikaguteza impfu za giturumbuka,
bikaguteza ingorane, bikakujana iyo udashaka. Bangahe bari hano bakuze mu buto bwabo bandikana jewe nzoba umugore mwiza uku, jewe nzoba umuntu azokora akazaka, jewe nzogera hanaha, jewe nzokora ibi nibi. Mugabo uyu munsi indoto zawe zarapfuye, umenga nta na vision wigeze ugira. Your visions died before. Hari ibicaniro byakujanye aho udashaka, bimwe byaciye mu makosa y'ibyo wisanze mutabizi, ibindi nabyo byaciyemo mu ngingo zafatiwe mu isi y'umwijima utazi uko zafashwe. Wisanga uri mu muryango w'abantu bapfisha umugore cyangwa bapfisha umugabo. Hariho umukobwa ashobora kurongorwa n'umugabo, uwo mugabo akacapfa immediately kubera ibicaniro by'iwabo bisaba amaraso y'umugabo wa mbere. Nta n'indwi cyangwa nta n'amezi cyangwa nta n'umwaka urahera. Hariho umuhungu ashobora kurongora umukobwa, umukobwa akacapfa immediately kubera ibicaniro byabo bisaba amaraso y'umwana wa mbere. Hariho umuntu ushobora kurongorwa nawe inda zose zikama zikoroka kubera ibicaniro by'iwabo biriko bisaba amaraso y'abana. Hariho imiryango y'abantu badashobora kurongorwa uko konyene kubera yuko abakurambere bo mu isi y'umwijima barabarongoye, nibo baryamana nabo amajoro yose, every night barabahungabanya, barabuza amahoro. Hariyo umuntu ashobora gufatwa ku nguvu n'imhemu zo mu isi y'umwijima kugeza kurugeza atinya no kuja mu itiro ngo aryame kubera yuko ziramuvyora mu itiro, akabyuka mu gitondo yumva umenga afise igikomere ku mutima. The spirits has violated him or her. Imana dufashe cyane gose. Ibicaniro bikujana aho udashaka, mukwege buke buke, ntimukwege n'inguvu, mugende muzunguruke hama mugaruke. Kujya bakwega impene idashaka kugenda mugabo ikaza, ntago nshaka mugabura bakagukwega. Udashaka kugenda mu by'umugisha, udashaka kugenda mu bibazo runaka, ugasanga bagutaye mu bibazo, ukaba ushaka gukizwa mugabo inzoga ikakunanira, ikiziriko cy'akaboregwe kikaguma kigukwega. Udashaka gukora ibintu runaka bigutandukanya n'ubugome bw'Imana ukabyisangamwo, ukaba ushaka gukora iby'iterambere mugabo ukaguma wisanga ahantu runaka ko muri uriya yagiye inyuma yiwe, jimbere yiwe, jimbere. Mana dufashe cyane gose. Hallelujah. Bikagukwega, bikaguma bikujana, they pull you. Rero ngomba mbwira umuntu wese ari hano, icyo kintu ubona chance guhagarara mu buzima bwawe, ufise iminyororo yo mu isi y'umwijima irikira gukwega, iguma ikujana muri icyo kintu. Ako gahinda katevye iwanyu utegerezwa kugakuraho, iyo migozi ukayica, ntibigume bigukwegera muri ibyo bintu. Nyoko wanyu byaramukweze, so wanyu byaramukweze, abamuvukana byarabakweze, abagenzi byarabakweze, inshuti zarabakweze. Wowe nawe kubamenyere patase, ibiziriko biguma bigukwega iyo udashaka, ibiziriko biguma bigukwega mu bukene, ibiziriko biguma bigukwega mu blockage, ibiziriko biguma bigukwega mu ntege nke. Imana ibice mu izina. Mani dufashe cyane gose. They will pull you. Yesu nadufashe cyane gose. Ubwa mbere nababwiye ibikwega bigusubiza inyuma, ariko hariho n'ibindi bigukwega bikujana mu ngwara. No matter how ushobora kwitwararika amagara yawe neza, no matter how ushobora kuba umuntu mwiza, avuga make, ayaga meza, adafise icyapfa n'abantu, mugabo ukamufise abantu bakwanka bipfuza kukwica, ukazunguruka ukavuga je nta kintu mfise mpfa n'umuntu. Why people? Kweka abantu bashaka kunyica, kweka abantu bashaka kungirira nabi, kweka abantu bashaka ko bandoga ngo mpfe mveho kandi mfasha, kandi bamwe ndabagaburira, kandi bamwe ndabatunze, kandi ndumugwaneza mu bantu. Ibicaniro bikaguma bigukwega. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Ndasengera umuntu wese ari hano ariko aba mu buzima adashaka, Imana igukure muri ubwo buzima mu izina rya Yesu. Mwegere hano kuri podium gatoya, ndagomba udusomera umurongo wa nyuma. Abacamanza igice cya 6 ku murongo wa 25 kugeza kuri 32 kugira ngo turangize. Urakeneye gucagagura no guhagarika ibicaniro byose bibangamiye ubuzima bwawe.
ntiwemere ko abadayimoni baguma bakujana ahantu udashaka. Reka ndakubari uyu munsi biriko birakujana ahantu udashaka, ukabyirengagiza, ukabyemerera, ukabireka, bikagukontorora. Mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, ntabwo bizoba biriko bijana we wenyene, uzoba ufise n'abandi 5, 10, 20 biriko birajana iyo badashaka. Imana ifashe cyane gose. Amaraso yawe ntago azoba victime y'ibicaniro byo mw'isi y'umwijima. Muri iyi ndwi Imana yambariye ngo tudeconnecte abantu bose Satani yakonekse n'ibicaniro n'imigozi yo mu maraso igenda irakurikira abana, ikwega n'umuryango, irondera n'abantu. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Runaka yarafashwa apagiturumbuka, nanaki wanyu rafatwa apagiturumbuka. Nababwiye muje inyuma, muje imbere. Stand in front, hagarara imbere. Mutume mukwega muri abikoraniro mugabo mukwege muje imbere. Mana dufashe cyane gose. Orosha mugabo. Yewe umanuke hepfo. Wegumaga. Sawa. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Like this one. Ubu tuvugana hari abantu bameze ngaha. Niho ndubwirane yewe we ntubona ko ufise ingorane. Ndabibona ni hatari sha. Ni hatari kabisa. Abandi ukamwereka raba. Urabona ibi nibi. Ari umuntu nigisha nkamvuga ni kabisa ndamubari. Nka isukari yose mu mubiri nkayikoresha ndiko ndamusigurira. Nkamusigurira, nkamwereka, nkamubwira mugabo abana ukamwereka ibintu bimwe na bimwe avuga ivyo bintu nivyo, ivyo bintu ndabibona vraiment kandi uzikari ivyo, uziko msingora, uziko msibazo mugabo karindira ko hari ikintu abikora ko kugira ngo ave muri ivyo bibazo, ukabura afise imigozi irikira mukwega. Wa muntu muvukana wawe ni umuryango wanyu kumubwira nawe nubona kugwaye ntoza bakagusengera, hano ubona wewe ko waboshwe ntoza bakagusengera bwani nzokizwa, rega Imana ibishaka nzokizwa. Imana ni yabishaka, rega umuntu wese n'umunsi wiwe, umuntu wese n'umunsi wewe, umunsi wa ntiwageze nanjye umunsi wanje uzogera. Imigozi ntagazi vyarimo the lobes are pulling him, imigozi irikira mu kwega. Igihe cyose uzotangura umviriza, ndagomba duhindura isengesho. Muri iyi ndwi nababwiye ko Imana yatubahaye amasengesho avuga Yesu mu maraso yaje. Ni kuvuga muri iyi ndwi hamwe n'uyu munsi tugomba gusenga ngo mu muntu wese ari hano abwira Imana duhindura isengesho. Nusubire gusengera uriya muntu ngo akizwe, ubwira Imana ibiziriko byose byamujana mu byaha, byatuma aja mu byadashaka, byatuma bimujana ahantu agenda nk'impumyi bicikagurike. Imana imuhumura amaso, amenye ko Yesu yamupfiriye, amenye ko Yesu amukunda, amenye ko Yesu amufise ko umugambi mwiza, amenye ko inyuma yabijya Imana ishobora kumwongera amahirwe, kandi inyuma y'ibi Imana iramuhindurira amateka mw'izina. Nukuri kose inyuma y'uku kwezi kwa gatatu mugiye kubona ibintu bihinduka ku rugezo rwo hejuru mu buryo kimutari mwiteze. Mana dufashe cyane. Dusomere Gideyoni Abacamanza 6. Uyu niwe murongo wa nyuma somye ndarangije. 6:25. Ego. Gideyoni asangangura igicaniro cy'abayali. Mwijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7 usangangura igicaniro cy'abayali kiri kwa so, ndiyo utemangure inkingi y'ikigwamana Ashera ishinzwe iruhande yaco, uheze unyubakira igicaniro kuri iki gitandara jewe Uhoraho Imana yawe mu buryo bushinzwe. Ucane ya mfizi ya kabiri uyitange kw'ikimazi cyo konswa, ucanirize inkwi za yange nkingi ya Ashera uzowatemaguye. Nuko Gideyoni ajana abantu 10 bo mu bantu biwe, abigenza nk'uko Uhoraho yamubariye, ariko yabikoze mwijoro ntiyatinyutse kubikora ku murango. Tugeze ngaho dukomera Imana amashi menshi cyane gose. Hallelujah. Muri 30 nsomera kuri 30. 6:30. Ndiyo. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Yowasi
bati sohokana umuhungu wawe apfe kuko yasanga nguye igicaniro cya Bayali. Sohokana umuhungu wawe apfe kubera hari igicaniro yasanganguye. Agatemagura inkingi ya Ashera yari ruhande yaco. Yowasi yishura abamagurukiye bose ati, mbega mugomba kugwanira Bayali canke mugomba kuyitabara? Mugomba gutabara Bayali, mutabare n'igicaniro. Atugomba kuyigwanira nibamwice hakiri kare. Umuntu yogwanirira Imana nibamwice. Asangwa ari Imana yigwanire. Nimba koko ico gicaniro gikomeye ni cigwanire. Kuko basanga ngo igicaniro cyayo. Kuko basanga ngo igicaniro cyayo. Dukomere Imana amashimeshi cyane. Gideon nanse gusoma iyindi mirongo myinshi hano. Hariho agahinda yari afise. Marayika aramusanze amusanga munsi y'igiti cy'umweroni. Ariko ararira. Ariko arasikingano afise amagogwa n'ibibazo n'ibicaniro vyabaremereye iwabo. Imana yambwiye ni ngoma ndaguhereza intsinzi mu muryango iwanyu, ariko hari igicaniro utegerezwa kubanza gusambura cyo mu miryango iwanyu. Hari intsinzi Imana igomba kuzana iwanyu, ariko hari igicaniro utegerezwa gusenyura cy'iwanyu mu izina rya Yesu. Imana yambwiye hari intsinzi igomba kuzana ku buzima bwawe, ariko hari igicaniro kigomba gusambuka mu rugo iwanyu naho bitorosha. Umviriza igituma Gideon yari yarihebuye. Yarabwiye umumarayika ararungitswe n'Imana ati wombwira ngo Imana, marayika arambwiye ngo uhoraho ari kumwe nawe wamuhizi w'inkomezi. Hambwira ngo wombwira ko uhoraho ari kumwe natwe gute? Iby'iwacu byose byarapfuye, abafilisitiya baratwaye iby'iwacu, abantu baramaze kutunyaga, tuba no mu myobo. Bibiliya yarambwiye ngo Gideon kubera ico gihe babanyaga mu mwanya muto, bari basigaye basika ingano bakazibika mu myobo, bakazibika mu kuzimu, bakazinyegezayo kugira ngo ntibashobore kwibanyaga. Haravuga ngo wombwira uko gute iby'iwacu byaranyazwe bigatwagwa. Haravuga ngo ngirira ubuntu n'imbabazi nanje nshobore kubohoka. Hambwira ni hari igicaniro utegerezwa gusenyura. Wa mukobwa we ubwo buzima bukugoye, hari igicaniro utegerezwa gusenyura. Wa muhungu we ibyo bintu byakunaniye biguma bigukwega bikujana imbere, ibindi bigukwega bigusubiza inyuma, abadayimoni bakugaraguza gati. Kirazira ku mwana w'Imana yamenye Imana kandi yinjirira asengera kandi umurepentance. Ibyo bicaniro bitegerezwa guhagarara. Abemeranya nanje ibyo bicaniro bitegerezwa guhagarara, bahaguruke batere haleluya y'inkomezi nini. Ongereza iyindi haleluya, ongereza iyindi haleluya, tera haleluya ya kane, tera haleluya ya gatanu, iya gatandatu, iyindwi ya nyuma. Hagarika kuguma umeze nk'intama bagiye kubaga. Bimeze nk'intama bagiye kubaga, baragukwega iyo ugiye hose. Abadayimoni bagukwegeye niyuja, inyatsi gukwegeye niyuja. Igihe kirageze kugira ngo ubwire Satani no, birazira. Bitegerezwa guhagararira ngaha. Akagahinda gategerezwa guhagararira hano, ibyago bitegerezwa guhagararira hano, inyatsi itegerezwa guhagararira hano, kubura akazi bitegerezwa guhagararira aha, kutarongorwa bitegerezwa guhagararira aha, kutarongora bitegerezwa guhagararira aha, amagogwa yo mu maraso yaje bitegereza guhagararira hehe. Imana irasenyura ibicaniro ryariwe uyu munsi. Haleluya. Mani dufashe cyane gose. Marayika aramubwira ngo genda usambure ibicaniro by'Abayali kugira ngo ushobore kugenda ugatsinda ukanesha. Haleluya. Getting married is not about beauty. Kurongorwa ntago bisaba ubwiza. No, it has nothing to do. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Iyo babwara ubwiza, hari igihe rimwe na rimwe nza ndaba nk'umugeni yarongowe, nkaraba n'aba dofine bamuherekeje, nkavuga none uyu yareheje uyu nabariya ntiyababona. Didn't see those ones. Imana fashe cyane gose. Canke ba Imana fashe cyane. It is not about beauty. There is an altar holding you. Hari igicaniro gishobora kugufata kikakubuza kururanirwa. It will hold you. Kikakubuza kururanirwa.
Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Igicaniro nimba cyarakwambuye abagukunda, ndagusengera ngo Imana ihagurutse abantu bagukunda urukundo utigeze gukundwa n'umusino. Hari abantu bagiye kwitwa amazina batari baherutse kwitwa igikundiro. Hari abantu bagiye guhamagagwa. Oh, haleluya we. Ongera utere yindi haleluya. Hari abantu bagiye kubwirwa amajambo batari baherutse kubwirwa. Hari abantu bagiye gushigwa ahantu batari biyumvira ko boshigwa, kubera ibicaniro bigiye gutangura kubomagurika, kubera ibicaniro bigiye gutangura gusenyagurika. Hari abantu bagiye kubwirwa amajambo kugeza aho bikanga bavuga ngo nije bariko barabwira canke hari undi bariko barabwira. Hari abantu bagiye guhereza abantu babahereza ibintu kugeza ku rugezo bavuga ngo nije nagiriwe amahirwe yo guhabwa ikintu nk'iki, canke bihenze canke bahenze ku izina. Ni jewe ndiko ndavugana n'uyu muntu canke ndiko ndarota ndi mu ndoto. Mana yanje abizera bamaze gutaha. Sinzi ko ndi kumwe n'abantu bizera, sinzi ko nakoranye n'abantu bizera. Abizera bari hewe? Haleluya. Ndiko ndumva ibintu byari byaragomowe kubera ibihe bigiye kuguruka, bigiye kugomorogwa, bigiye kugomorogwa. Uriya muntu ntago ari we yari afise umugisha wawe gusa. Imana yarakoze ko yavuye imbere yawe. Ibicaniro bigiye gusenyuka. Ubwiza bwa kabiri Imana igiye kuzana bugiye gusumba ubwa mbere. Amateka agiye guhinduka. Ibicaniro bigiye gusenyuka. 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 Ibicaniro bigiye gusenyuka we Mana we. Nta muntu ari ngayo tera haleluya. Wongera utere yindi haleluya. Teri yindi haleluya. Nagira ntangarize ko mwemu w'Imana hamwe n'ijuru biriko birambwira ngo mbwira abarepentance ntago gipfuye. Warumvise ibicaniro byinshi byafashe ubuzima bwawe, ariko ntago bikigize inkomezi mu maraso yawe. Kode yamaze kuboneka, byamaze kumenyekana, byamaze gushigwa habona. Kandi biriravuga ngo ikiguruka gitezwe umutego kiriko kiraraba. Umutego wateze ufata ubusa kubera ibicaniro byamenyekanye. Imitego igiye gufata ubusa. Ako gahinda karahagarara, iyo nyatsi irahagarara. Aramababababa teketerebo sataka. Urinjira mu masezerano. Ibicaniro byakubuza kuvugishwa n'Imana birahagarara. Ibicaniro byakubuza kuba internationale birahagarara. Ibicaniro byakubuza kwinjira muri biro yawe birasenyagurika. Ibicaniro byakubuza kwitwa mabuja birahagarika, birahagarara, 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 birahagarara we. Tera haleluya. Teri yindi haleluya. Teri yindi haleluya. Ndagomba uhaguruke dukora igikorwa cy'ubuvugishwa. Wiyambura ibiziriko byose, utangure kwatura amajambo y'ibiziriko byose bifatanye. Iyambure kuri ibyo biziriko n'izina rya Yesu Kristo. Iyambura ibiziriko byose dufatiye ku nyigisho twigishije. Urazi ibiziriko bigufashe, urabizi gusumba uko umugabo wawe, abana bawe n'umuryango wawe babizi. Iyambura ibyo biziriko, 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 iyambura ibyo biziriko. Takarabo shekete liskotazaya lantekelevrosia. Murindire gato ngomba fata umwanya wo gusenga, ariko before you konsenga mubyagire ndababwira ikintu Imana imbari. Hallelujah. I have taught you so many things. Maze iminsi ndabigisha ibintu byinshi
byinshi. I'm telling you so many things. Yesu natufashe cyane. Muri bino bicaniro navuze hano byose hari ibyubakitswe bifatiye ku barozi, hari ibyubakitse bifatiye ku maraso mu miryango iwacu, hari ibyubakitse bifatiye ku bantu babiteguye imyaka n'imyaka, hari ibyubakitse bifatiye ku bantu. Narababwiye hano nimba hari umuntu akuze muri twebwe kumbure dufate n'uwo bafise imyaka 90 cyangwa 80 nimba yo barimwo ngaha, Imana dufashe cyane gose. Hari bicaniro bikuze bifise imyaka myinshi bimaze igihe kirekire mu maraso yacu. Ibindi nabyo twagiye twandura mu buryo butandukanye fatiye ku nyigisho nagiye nigisha hano. Nico gituma Imana yambwiye dufata amasengesho kwisonzesha y'imisi 4 nkuko Dawidi yumvise ko igicaniro cyamaze kugira inkomezi ku mwana wiwe, aca afata imisi yo kwisonzesha no kwitabagurira k'imyambaro, arafukama ararima. Aya masengesho mumbabarire ntagire umuntu numwe azoyasengera muhira. Imana iguha umwanya, naho utoba ufise umwanya wo kukaza Imana iguhereza abantu bagusigaranira, ntuzobure muri aya masengesho. Aya masengesho Imana izokoramo ibintu bikomeye. Imana yamaze kumpishurirwa ry'umunsi wa mbere y'ikizovugana natwe. Hari n'ibindi yagiye irambarira. Yesu natufashe cyane. Ico ni kimwe kugira ngo ubohoke ku bicaniro nk'ibi. Hari ababa baratangiwe amafaranga n'ibimazi bikomeye byagiye bifata ubuzima bwabo. Yesu natufashe cyane gose. Imana yo mu ijuru igushoboze ku kiguzi cyose byo gutwara. Ubanze ukura amaso ku bihe urimwo bikuremereye ibyo ari byo byose bijanye n'ibihe by'uburyo ushobora kuba ufise, ariko ugwana intambara witangire ikimazi ufatiye kuri zino nyigisho z'igicaniro ndiko ndigisha hano. Kandi reka ndakubarira ikintu kimwe, niwabyirengagiza kandi wari ushoboye kubikora uzoba ubaye nka wa muntu twigisha hano.